amahoro cyane. Ndabaramukije babwira ngo amahoro y'Imana bane namwe. Imana ibaho umugisha kandi Imana yongere bahezegwe. Gato nagoma nyuzamo kano kantu hanyuma mundi mwanya twaza gukomeza tuganira ku biriya bindi by'abari abandi bita ngo n'abakozi b'Imana. Gato hari udukorwa narindimo ariko ngize ntirekana kanyuzemo hanyuma ndazagaruka ku yindi video yo hanyuma nze kubivuga by'abaprofete n'abandi mu kanya ndabitanga ibintu habiteguye. Ariko gato nagoma nyuzemo kano kantu kabari abasirikare amahoro barimo bagwana muri Congo, bamwe ngira ngo mwabonye amafoto, mwabonye amavideo, mwabonye ama audio, mwabonye ibigwanisho, mwumvise aho bafashe n'ahandi hatandukanye. Je ntabwo usigaye ndakarira abarundi ngo ndababwira amajambo arenze because abarundi dusigaranye cyane cyane abatuyoboye nibo navuga uyu munsi n'abantu menga bakora ibintu batitaye ku bintu by'inkurikizi n'ibindi bizokurikira ndabikeka ngaho. Kuko nk'akarorero akarorero ka mbere murabizi yuko u Rwanda rwarigize gufasha Congo menga hari ku ntwaro nimba ari ya Mobutu nimba ntihenze ngaho nimba atari kabira wa mbere u Rwanda rwarigize gufasha Congo kugira ngo bagwane, hanyuma menga na Uganda yaragiyemo Uganda barafasha no kugira ngo nimba ari kabira ngagere ku butegetsi. Murabizi yuko bagwanye Congo bakayinesha hanyuma bagashiraho umuyobozi, murabizi ivyo namwe murabizi. Kurya babikoze n'ubu nibaza yuko bitobananira, kurya u Rwanda mbere rwabikoze n'ubu nibaza ko bitobananira bagombye kubikora kubwo bushobozi bari nabwo. Sindumva ngaho igihugu muri East Africa igihugu bigeze Uburundi bwo bwaragiye bagenda gufata ubutegetsi runaka, sindavyumva ivyo bintu sinavyumva aho Burundi buratinya sindumva abantu bagiye kugwana ngo bagende gufasha ubutegetsi runaka ngo bafate ubutegetsi, sinahumva. Nimba mwe muhazi muhambwire nimba muhazi aho hantu. Ariko ico tuzi ico nuko nzi ko u Rwanda kugeza gufasha Congo kuza kugwana ku butegetsi kandi hari abantu rwanesheje ngaho muri Congo. Rero n'ubu ijya mikino barayizi, intambara barayizi. Rero abarundi bari yo muri Congo harakinge badakoresha maybe kubera ko burya naho mubona hari gihe sometimes u Rwanda na Uganda bakunda kuguriranira ibibazo, ariko ni nk'abantu bamwe bagena family ni family ni nk'umwe, ivyo birazwi ni nk'umwe. Kandi burya naho Museveni nawe navuga byalejo ariko avuga bagaza neza. Mwibuke ko na Museveni ubwo umenga y'ivyo mugore bagaza nimba ntihenze yarigeze kumwe burya mugore w'umenga nimba ntabyihenze. So ibyo abarundi arabizi, intege nke zabo arabizi, urya n'umuntu w'inararibonye birabimenyere. Rugiye kuraba Museveni Kagame ni nk'umwe ni nk'inshuti nabindane, kuko ugiye kuraba n'umuhungu wa Museveni akunda kwitwa Kagame uncle, umenga ni kamita ngaho arimo ategura kuza gukora business mu Rwanda, gushinga amahoteli. Mu bantu bose atera negative ntabwo yigira atera negative u Rwanda. Umva ni family ni umwe ntawo wabica ivyo birazwi wavyanka wareka. Hanyuma tugiye kuraba muri Tanzania, na Tanzania burya irumvwa cyane n'u Rwanda. Tanzania irumva u Rwanda gose, ivyo birazwi nta muntu yabiharira. Kandi murabona yuko na perezida wa Tanzania yaje mu Rwanda inshuro nyinshi, cyo murabibona namwe. N'igihe bari hesinze mu perezida bari kurahiza mu bihugu byo nimbari henda yibagiye, ico gihe hategekanwa gukoreshwa inama. Iyo nama yakoreshwa na perezida wacu Burundi harimo Tshisekedi na perezida wa Tanzania, byarategurwa yuko ajyamwe. Ariko perezida wa Tanzania yaciye yifatira indege aragenda. Sinubwo ico gihugu muze kunyibusa, yaciye yifatira indege aragenda waya because yabigaye ngaho rabisuzugura. Mugiye kuraba muri Kenya ishigikiye u Rwanda kubera ko Kenya muribuka ko Ruto aheruka kuvuga yuko bari abanyekongo bagwanira muri Kongo ko abakongo bwabo. Ivyo vyararakaje Tshisekedi. Urumva ni kuvuga ngo Kenya iri ku ruhande rw'u Rwanda. Kandi murabizi ko hariho imihari sindikari twigwane ko nimba ntihenze mugani twigwane ko
twigwane ko yagiye gutanguriza ishaka ryaryo mu ntuze muri Kenya aho habaye ikibazo. South Africa nuko nyene uko munazi ko president wa South Africa aheruka mu Rwanda aheruka mu Rwanda aho yari kuvuga byari ibintu bijanye n'igihe u Rwanda rwibuka genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. President wa Congo yarahaje hano ndabona bya birofa ariko barambwira ngo niko ndabesha nibampariza ibintu niko ndabesha mu vyandikana nize kuvyandikana ngo niko ndabesha sinzi niko ndabesha nambwiye ivyo arivyo so sinzi hari ibyo muri ko barambwira ngo niko ndabesha mu mbwiye ivyo arivyo niko ndabesha ivyo arivyo naho kuntu kubone bwa birofa ahubwo ndaryoherwa cyane barimo babasekura ndaryoherwa cyane kuko ntimugoma hanurwa yaba mwemera mugahanurwa mamwuba ariko nta kundi umuntu yadahanurwa muri kibazo baramudida nyene bamuhakanya afamu yumva amatazofa asubire kuzavuza induru ngaho hamwe byo kudutuka muzorutuka after yavyo ivyo bihugu byose bihugu umuntu ariko bariko birakorana no ku Rwanda biri ku ruhande rw'u Rwanda ivyo ibintu bigaragara bibonekane kuvuga ngo hari abantu bari ku ruhande yabo ivyo mamu bibona rero sasa twebwe natwe abarundi turi abantu menga twijugunyira ivyavira abanzo riko siniko mvuga yavira vyavira ndabivuga ndacavuga ma ntabwo ndaheze vyavira iyi niyo ngwara abarundi ruviza abarundi turaba titre kumvuriza titre utabanza kumvuriza urimo nikosa rya bintu iyi ni ngwara dufise haragahere kari kaje kubera imbeho hano kubera imbeho hano harakonze cyane so niyo mpamvu ubona hariho n'abasirikare tuzi bashobora gupfira muri Congo bo muri SADC ariko nabwo M23 ngaho yigera iberekana ntabwo yigera ngaho iberekanire kubera n'amasezerano bagiraniye kandi barazi ni kudanaza ni kudanaza ngaho ibyo barabizinanye twe rero abarundi kubera bwa kono duteye mu mitwe twijugunyiyeyo tuvuga ngo tugiye kugwanya uwo mwasi tugomba kugwanya nabwo uwo mwasi tuvuga nabwo tuzubari ngo umwasi ntabwo mbizi ngo tugiye muri Congo kugwanya umwasi rero sasa mwumvise ajyama audio namenye na nyene yo n'umusirikare koko ni umusirikare irabashigikiye cyane Afrika irabashigikiye man irabashigikiye jya musirikare yatanze n'ijya audio twamumenye turamuzi yatanze audio avuga ati hano murabona turi kugwana M23 tumenaguye umutwe bagiye gufata Goma barimo begereza n'impande yantuze Uvira niyo batera baje kugira ngo bagende kuzibira hari impamvu bagomba kubikora kugira ngo baziburire ko abarundi baza n'ibindi bitandukanye jya musirikare w'u Burundi racavuga ati ikibazo cyahabaye hano twe twagwanye hanyuma tumaze kugwana bawazana n'igisirikare cya Kongo baraduta bariruka twerutsika turagwana ati hacaza nk'amamodoka agera 60 azanya abasirikare ba M23 bavuye muri Uganda so now duhagarike kuri kano kantu ibi nta muntu yabihakana nta muntu yabihakana naho mwashobora kubica kubera ko Kongo ejo yafashe abasirikare ba M23 bane ubwabo batangaza yuko imyitozo yabikorerwa muri Uganda mwarabibonye nda mutamubonye mwinumire yego mfadiza mu gisirikare bariko baragwana impande zose zirafatwa agenda vyemera barafatwa kandi baricwa ku mpande zose ibyo sinabihakana kuko n'amasaso barimo bararasa rero murabona bari abasirikare bane ba M23 bafashwe n'igisirikare cya Kongo ni muri abo bavuye muri Uganda kandi murabizi yuko na oni maze givuga yuko M23 igenda gukorera imyitozo muri Uganda ntabwo bavuga mu Rwanda bavuga ahubwo yuko u Rwanda cyo rukora ariko bafasha ibigwanisho mugabo akavuga yuko imyitozo yose bayikorera muri Uganda mbere n'abasirikare benshi ba M23 baba muri Uganda bakingiwe na leta ya Uganda bajya batangaza amakuru barabivuze kandi umva yuko n'ujya musirikare w'u Burundi ariko yavuze ko imiduga ariyo yajiva naho tukiri kuri ico murabizi ko je byari narigeze kubabwira ndababwira nti bino biziga tubona hano nivyo abantu bacu b'i Burundi mugo muvugize w'igisirikare cy'u Burundi yaje avuga ngo nibanga ry'abasirikare I know nibanga ry'abasirikare ariko bijya nivyo ntabwo boza kubivugira aho twabize ko vyabaye ni kuvuga ngo nababwiye yuko Kongo n'abanebwe ntabwo navuze ko igisirikare cy'u Burundi ari ubunebwe no igisirikare cy'u Burundi sabanebwe nama nabivuze u Burundi buragwana kandi burakomeye abasirikare b'u Burundi baragwana kandi bari seriye niyo mpamvu bagenda bugwane nyakugwana mugabo rero ikintu naco uno mujinya twebwe abarundi two turazamura tukayazamura tuyatera M23 mukabona natwe batwirayemo nani tuzoca muziki tuma niko nabivuga bino bintu icyambere mwibuke yuko abarundi ntibakundwa
no wapi mu karere abarundi ntibakunda. Ejo muri tiko turaganira n'abarundi bari muri Uganda babuze bati iyo muri Uganda uvuze ngo ndi umurundi bahita bumva yuko uri umurozi kubera babikeka nk'abarozi muri Uganda. Muri Uganda bazi ko abarundi ari abarozi, genda muri Uganda uvuga ico kendo umurundi bavuga ko uri umurozi. Mu Rwanda ho nibisanzwe barabize ko akajagari kiwacu Burundi rukuri pe ntabwo ari kubesha. Abari mu Rwanda baratuje cyane uko baraza akajagari keshi katobwa abarundi. Muri Kongo abarundi bahohoterwa kubi ntabwo ari kubesha pe. Mugere mubaze abantu bari muri Kongo, umukongo akumvise kuri umurundi akumvise kuri umurundi aragusuzugura akaguca amazi. Muri Kongo, muri Kenya it's okay, muri Kenya bagerageza vraiment gufata abarundi neza ntabwo ari byahatara. Muri Kenya it's good muri Kenya. Muri Tanzania ho no kuzimu no gufata abarundi nabi. Tanzania ukuzimu nyakuzimu neza nyakuzimu neza nyakuzimu. Muri Tanzania babonye umurundi baragufata bakagusuzugura mugatwebwe natwe ngo turabakunda. Muri Zambia bumvise umurundi umenga babonye amaso. Muri Zambia bumvise umurundi umenga babonye amaso, barabasuzugura cyane. Muzire gituma badusuzugura niko berako n'ama ambassade yacu y'abarundi ari hanze natuvugira. Aba ambassade president yashizeho ngo baserukire Burundi nta kintu bakora mu makungu. Uri umurundi naho wohuriraho n'ivyago naco bagufasha ugiye kubarondera reka dani bageze. Muri Saudi Arabia muraza abarundi babonera ivyago. Ubwo mwege murabona muri Saudi Arabia harimo abanyarwanda benshi abatanzania benshi barimo basohora ama video bavuga ivyo bari kubakorerwa muri Saudi eka dani bageze. Muri Kenya rimwe mpora ndababona muri Kenya rimwe abanyekenya hari gihe biyo muga barundi ni benshi kuko tuzavuze ikintu kibavugira mu mahanga. Now jesira kuri kano kanone ano rero nariko ndavuga ni kuvuga ngo bimwe nababwira yuko Kongo ari njije ari bijuje muri Kongo bagiye barundi imbere babaserikare b'u Burundi naye babwiye mwe murantuka naye babwiye mwege murantuka nta no muntu ushobora kubiharira kubera ko ugiye kuraba hano hantu M23 gumi fata ni heshi kandi bahafata ama video murakoze bahafata ama video bahafata amafoto n'abantu bakabereka kandi mugiye mukuraba ukuntu abantu bahishimye womenga nta n'intambara yabaye barabita bakiruka bakomoka kubera ko nk'abanyekongo mani bona ba wazalendo barabizi ko aba M23 wari amahwa barabizi ko babaca umutwe. Twege rero natwe abarundi twagiye tutabizi tugenda kwishora ngo tubereke yuko dukaza kumbe barahamenyere no kuvuga ngo n'abasirikare bo bariyo bo mu Burundi iyi ntambara barimo barayicama bazogenda ubwakawe bazobwa ati bagabo mugende pole uko babibonye uko babizi gasiko babisanze mugende pole n'abari abandi banyekongo n'abandi barabamenyereye. Kandi mwibuka yuko muri Kongo bwabo harakajagara bahitanye rero abarundi murakoze abarundi benshi babarundi imbere bamaze kubarundi imbere batire mu jimbere tugwane n'abawazarendo bamwe babashira imbere FARDC n'abandi bawazarendo bo bwenge basigara inyuma bamaze ko na rukambanye barirutsa abarundi gwana bari seriye bari mu bagwana bari seriye gwana birahera. Kumbe M23 nayo ifise abo basirikare muntu wize muri Uganda nyine bari gutoza baje ngaho n'amamodoka buzuye ho ndabarundi bacahe ko abarundi ko bazitaye hariya barazosha. Simvuze ngo abarundi ngo ntibazi kugwana ino kuko umurundi agombye gukora ikintu mu buryo buri seri yarabukora atama ikintu umurundi niko ati yaremera ati ndemera gupfa mugo umusirikare wa Kongo baze gutamaza ndomboro gusa yaso babazarendo bazi gufata abantu gusa bakabakerera imitwe. Ivyo nivyo bazi byonyine gukora nta kindi kuko n'amabande. Kandi mwibuke ko Kongo yakoresheje ubujiji ubwo bujiji yakoresheje Kongo n'abazarendo ntibahuza gutyo mwoba hoza umuntu yitwa umwasi uwo muntu yitwa umwasi ngo agomba gukubita Kongo kandi muzi yuko bajya abazarendo bagomba ko Kongo ikubitwa wowe ugacukwe ukazana abazarendo ngo mukorana baragutangaho bakavujugunya. So niyo mpamvu rero mubona abasirikare b'u Burundi ngaho batsinzwe bamaze kubashira imbere barabakubise barabica ubona bise yuko umukuru w'ingabo z'u Burundi yababwiye ngo nibaveyo kubera bariko batelefona bati turashize Kongo yadutaye. Ibi rero no mu myaka iri imbere bizovya rugwanko kuri Kongo n'u Burundi kubera ko nk'abatuyobora mu Burundi bazovuga bati twe tubaha abantu mugenda kubicira hariya. Kandi ikintu nacyo ndababwira hano hari bamwe bavuga bati bari abasirikare b'u Burundi baje mu ntambara beshi baba harimo ngo abatutsi no bashira imbere cyane simbizi ariko rimwe yes sometimes yes. Why?
because n'igihe uzobona hariho abasirikare benshi bafashwe na M23 bajya tubazi uko baratanga numero zabo telefone aho baba muhira imyaka numero za gisirikare tukaba tubazi ari turagana tukabaza turagana tukabaza umuntu yakubwiye ahaba umuryango papa wiwe mama wiwe amazina bakakubwira aho turagenda twe tukabaza kuri je na Simba ngomba kwesha bangomba kumenya ukuri tukasanga nivyo mugabo tukabihakana mugabo kubera ko ari babandi bitwa ngo ari mu bwoko bw'abatusi natwe dutoya barya n'abanyamurenge n'abatusi batabosabi wacu kubera aribo twagombye gushira imbere ariko muri bikaye ko no muri rya ntambara irimwo nimbonera kure mwumve napumvuze nimbonera kure kugwana n'amakosa no kugwana ni vyiza it is okay kugwanira umutekano wacu it is okay kugwanira ivyo wacu it is okay ntabwo nabangiye pe kugenda kugenda kugwana it is fine ntacyo bitwaye ariko bariya nabo rimwe na rimwe mujanayo ivyo barabihinyuye barabimenye kenshi na kenshi bariya mushira imbere b'ubwoko runaka ngo bagende bagwanye bagenzi babo barabizi ko bagiye kwicuma bamwe barishikana kuri M23 bamaze kwicikana kuri M23 acavuga bati nimutangaze muvuge ko mwadufasha kugira ngo barokoke kuko mwamwe basize mbere ngo bicwe hariya rero inyuma hariya haba hariyo babandi biswe ngo nimbonera kure hari inyuma bagiye vuba abandi ngira ngo bari abigira ngo bari mu bwoko bw'abahutu niko mubigira je nibisanzwe naho waburi umutwikije je naco bintwaye bari barabamenagura bose bakabamara babandi basize ku murongo y'imbere barabize ko bagomba gupfa ekada bacisha ku ruhande niyo mpamvu mubona na Tshisekedi wa Kongo yasize imbere uriya mu general nimba ari Makenga ari mu general w'umututsi ngaho aba mu bwoko bw'abatutsi bw'abanyamurenge nimba bamwita general nimba general Makenga bari ndamwe bagize masunzu Makenga muze kunyibusujya mu general wo muri Kongo mu general w'umunye Kongo mugabo bava mu bwoko bw'abatutsi basize ku murongo w'imbere hariya muri Kivunga Rwanda muze kunyibusa izina ry'iwariye uriya mugabo wazisha vuba mufiti ariko n'urya ndabizi ko cyari karategura no komoka ati sinemera kwica abantu bava mu bwoko bwacu bitwa b'abatutsi baca bakwe rero abazojayo bose muri Kongo bavuga ngo tugomba gushira imbere ngo ubwoko bugende burimburana buriya bwoko buzashavuga uti sawa tiyo turemera twivire ikindi naco ikosa uburundi bwakosa murabizi ko aheruka kugaruka abasirikare amajana 2 barabasirikare amajana 2 bagiye masunzu murakoze thank you ni masunzu ndakunda abantu mukurikirana inkuru nkizi murabizi ko muri iyo misi heze hari abasirikare b'u Burundi bagera ku majana 2 abo basirikare baragarutse masunzu murakoze baragarutse mu Burundi bavuga bati muri Kongo turapfuye leta y'u Burundi cyabafata murabizi ko n'umuvugizi w'igisirikare yarabivuze ati ku rugamba utaye urugamba ukiruka urafatwa sasa rero abasirikare amajana 2 b'abarundi babonye ko muri Kongo bikambanye baza mu Burundi muca murabafata bamwe mwabacira imyaka 10 abandi 15 abandi mu baciro wo guhera ngo bataye urugamba bro ntabwo wakwemera gupfa abo mutwara rero ku rugamba muri Kongo baba babize mu mutwe je hariho abasirikare nzi batatu baheruka kujya muri Uganda Yabusera amafoto yabo twanaganira babarundi baheruka kujya muri Uganda bati hano raba barandashe bari bancakiye ndabaca mu ntoki bari ndiruka nukuri ndamubwira nti subira mu Burundi ati reka bariye baso mu Burundi babonye ivyabaye naho umusirikare mamutaye hagati ata mu Burundi ababwira ikibazo hahuriraho naco kubera abakongomani babajugunya bakabata mwe mugaca mu bafata mukabapfunga yagenda muri M23 ho bati mwe mwambwa muri komuna dohonda barafata mu Rwanda ho ntibyashoboka kubera ububi bwabo ntabwo wozuvuga ngo gende monera kureba kwakirisi ntibyapfa koroha ntabwo byapfa koroha muri Uganda mwibuke ko Uganda yugururiye M23 barakorana cyane kuko na Uganda hari ibintu igomba muri Kongo murazi ko na Uganda ifise abantu bayanka bari muri Kongo ngani igomba gukoza akaguru hari igihe muja mu Burundi muri Uganda bakagufasha yego cyangwa kujya muri Kenya muri FARDC ntiwahaje mu gihe hunze urugamba abo basirikare mva bazoja he bamwe bazojayo bemere bishikane kuri M23 bakorana aho niho hazohera igisirikare gishasha kizokwaduka mu ishyamba kigaruke kizikibagwanye mu Burundi cyane nimwe muri ko barabashorayo nimwe muri ko barabikora ndababeshise
mwe muriko murabikora. Sasa rero abo barundi bariko bagenda kuvyonga Kongo, bareba Kongo ariko bakora amafuti babikorera abanyamurenge, M23 nayo izorakara. Niho ubona iriko iragerageza gusatira Uvira kugira ngo ubufasha bwose bwava mu Burundi babuboroke kora Gomaho bahafashe za Sake za Gisuru za heshi bahafashe heshi niyo bamara kuza bagenda kwegereza Uvira bazoba batangiriye mwe namwe ntabwo muzobanesha kuko twebwe iwacu turabizi ko abadukurira ntabwo dufise ibigwanisho bihagije abadukurira turabizi we no umusirikare washobora kumubona ari ku rugamba n'inko bafata ukazibona n'imyitwarire ukayibona twebwe yabadukurira igisirikare cyane tuba tubibona now Lady Tabara Lady Tabara baravuga yuko ikorana na M23 ni kuvuga ngo bavuga batereka dukorere hamwe tugwanire hamwe hanyuma mwe niyo mwamara gufata igihugu ca Kongo canke mukagira igihugu canyu ngo bagomba kugaburamo kubira mukagira igihugu canyu natwe muzodufasha hanyuma tugone twikure ko ababi Burundi ngaha badutera akajagari muzoja hewe ko u Rwanda ruzoba ruzebi ko Kongo izobizebi ko muri Tanzania babankurunuka ko muri Uganda batadushigiki ko muri Kenya batadushigiki mbwiryo muzoja Barundi. Just tell me about ntibyoshoboka kandi muri mu mizanira ibibazo ngo ntibyoshoboka ugiye kuraba ngaha mu Burundi ubu beshe baradundubiwe abarundi beshe bavuga bati iyi ntwaro yo tuvaho iyo nindi ngwano mwe mwikoreye mutazi n'imiburi yaba abarundi beshe abarundi bari bafashwe neza babayeho neza bari mu buzima bwiza bafise ubushobozi bwose bushoboka abarundi bofashanije ubwabo bagakingira n'u Burundi bati nibugumeho hanyuma mu Burundi naho tukakuza igisirikare tukagiteza imbere tukakivugurura vyagura yuko abantu bakwinjira mugabo uyu munsi mwe murabona bamwe ngo nimbonera kure ntabwo abarundi bose ari imbonera kure kandi ari imbonera kure zivuga ziti umwasi yakwinjira tukamufata tukamwica ivyo navyumva ariko hari inzira imbonera kure naze no bwazo zigorewe mu bandi nimba Burundi buze isukare igitoro indagara ubuzi ubukene bose bazokenera hamwe muri rusange arashobora kwitwa imbonera kure bayibona uko nyene mugabo mu mutwe avuga ati nka mu muntu yoza akadukurira abano bantu tworyoherwa mugihe rero bo babaje baje abanyagihugu bazovuga bati ni muze mwinjire bazovuga ati ni mwinjire ahubwo mudukure ko bano bageserwa twe nitwe twavyikururiye nitwovuga ngo nibo twebwe imitima mibi turema mu bantu inguvu dushira mu bantu ugwanko dushira mu bantu ubugunge dushira mu bantu nivyo bituma avuga bati turagomba yuko namwe mwadukura ko bano bantu baraturambiye muzoja he naho muzoja tamuri mu mbabisha naho muzoja muje he kasha muje Kongo ntiyihagije ubwayo bariko barayikubita muzoyihamagara ngo batabara cyabo Kongo izogenda kugwana intambara zibiri mu gihe ubwayo izobititabaye nta Tanzania izobijamo Tanzania nikunda kuivanga kandi nazi ko n'u Rwanda bazogurana amasezerano ngabo kugira ngo bizobereye M23 uzokwiruka kuri bari abasirikare b'abarundi bagiye muri Kongo bati mwe mwaratwica abantu muri Kongo mwaje kwica abanyamurenge muri Kongo hanyuma bace bongera bavuga bati bari abagenocide bakoze genocide mu Rwanda ubu rero bahunze ngaha ubu naho bahungiye mu Burundi nibwo gwitwazo bazokora nibwo gwitwazo bazokora bati natubiruke ko mugaba bagomba kwihora no gusenyuka kuzoba guhereye so rero ibinsi niko ndavuga kubera ndabanki y'abajournaliste nk'umuyobozi akuze antegugutwe nikuri ko Imana bamugira inama nk'amerika ngari ibintu bikorwa yaba hari umuyobozi akuze yicara ati tujye inama hamwe ndayo gutwara ibintu ngo oya kubera bari aba M23 bo nivyo bagwanira barabizi twe turi 2000 nivyo tugwanira ngaho bo barabizi bari abagabo barakomeye kandi pemere mumenye ko hariho ukuboko kunini kandi ugiye no kuraba uburyo bagenda bafata karere bagenda bisunga ahantu hari inzahabo naho muzungu uraza gakunda inzahabo no butare mu gihe aho hantu M23 zobiri ariho hantu hava ubutare inzahabo ibigezweho akabariho babikura akabariho babishora ku bazungu agwaza guma babafasha bati komera gumaho uzohafata ni umunsi nk'u Burundi buje bugakura M23 Burundi bugafata ko karere karimo inzahabo y'iki n'ibiki abazungu bakabibona ko ariho umurundi yageze baca bahindura ati tumase ku Burundi ibigwanisho byose bagomba niho babikura burya M23 naho yagomba hafi ntwaro kurimbuzi ya zoro M23 kubera amafaranga honyine ejo bo nirabonye raporo nimba ari one nimba ari inde yasohoye iyo raporo yavuga yuko M23 waburindwi ishora toni 6 z'ubutare n'inzahabo
bimba muri Kongo. Ibyo byose ni ibintu bagenda ngaho bagasura kugura intuze kugura ibigwanisho. Bavuze ngo bari mu mwaka ngo binjiza ngo imiliyoni 80 z'amadolari buri mwaka, ni miliyoni 80 z'amadolari. Nicyo twavyumvise. Kandi twarumvise ngo mu Rwanda babanyuzaho kagira ivyo babasigira, niko twavyumvise nabwo mizi, ariko niko bavuze. Urumva na M23 yashobora kuvuga iti twege murabize turabo mu bwoko bw'Abatutsi, kandi ndavyumva Kagame kuza kugwanira ubwoko bw'Abatutsi, ivyo ni ngombwa. Birumvikana ko arazi ko genocide yakorewe mu Rwanda yari babaje. M23 iti umviriza rero twe tuzohora tubashorera ubutare inzahabo tubaye, namwe mudufashe kudushakirije ibigwanisho. Barabikora. This is business. It is business. Twe natwe tuko tubikurahe kurima amavoka no korora imisiba n'amasazi vyonyene. Nta niko tuzana ibigwanisho bishasha, nta biriho nga ibihano twarabifatiwe ngo ntitugomba ubuhano, ngo ntitugomba ubufasha bwanyu, ngo ntitubukeneye. Nimusubagana kubikurahe bamwe muri ngo dukorana ngo n'Uburusiya, bazi ko Uburusiya bwoza gutabara utitabara. Mugene muri abivyo bakoreye nimba ari Sadaka nimba ari uriya mu yahoze ari president wa Syria, mugene muri abivyo bamukoreye. Uburusiya so bwari buri nimba bufise ibigwanisho bamutaye wayo uburangara. No, reka ndangize hano. Hari umuntu avuze hano ngo bana twokora iki. Je ikintu mbona Uburundi bureke kwivanga. Icambere Uburundi buganire n'u Rwanda, bareke kwitwaza ngo urumva ngo harabahungiyeyo, abahungiyeyo bari benshi. Abakunze gukora kudeta mu Burundi ni benshi, bari muri Uganda, bari mu Rwanda, bari muri Tanzania, muri Kongo bariyo, Kenya bariyo, hose bariyo, no mu Burusiya no muri Amerika bariyo, mu Bubiligi baruzuye, kandi president niyo yama. Muzige muramo mu Bubiligi abantu benshi bivuga ko bagerageje gutera kudeta niyo bari mu Bubiligi, nabo ntimwabazibiriye ko mumaze kugwanira n'u Rwanda. Hariya ku mipaka niho mwazibiye, ntabwo mwazibiye ku nzuzi, ntabwo mwazibiye mu yandi mashamba. Umusirikare agombye kuza kubatera, ntabwo azoca kuri barriere. Umusirikare avuze ati je ngomba kuza gutera Burundi, ntabwo azoca kuri barriere, bazoca mu mashamba, abandi boca hejuru, abandi boca muri Kongo. Hariya ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda bahashira abajejwe umutekano benshi, bahashira ivyuma bikenewe byo gusesangura byo gusesangura gucekinga ibintu, nimba amamodoka arenganye, amabisi arenganye, bayacekinge pe uburyo bwose bushoboka. Mugabo bareke ubucuruzi bugume bubandanye, n'abari mu ngendo bafise impamvu bagiye muri izo ngendo babikore, bashira amabaje y'umuci, nimba ari imbonera kure bazishireho, izo mbonera kure zicunga umutekano mu buryo bufatika uko babishaka. Mugabo bareke ubumwe bubandanye, tugira ngo u Rwanda n'u Burundi bagumyeho imigendanire myiza, ibindi babipfe mu bundi bwenge, kugira ngo natwe dukomeze kwibeshaho. Niba rugiye gukorera ka business kiba muri Kenya no muri Uganda, apfuma nyura mu Rwanda bimworohere, hanyuma agende nakuza kuzunguruka Kenya rerera, ni n'ubukene turimo, ni nakajigari tuko turitoza. Now leta y'u Burundi yongere igende kurane iganire na leta ya Tanzania. Ubu ndabona ko leta y'u Burundi yasizemo ikindi kibazo. Tanzania iri kiridoga ko yokugana imipaka y'u Burundi kubera ko amafaranga bafitiye ririya shirahamuriza n'gitura mu Burundi. Ibyo byose byagizwemo kuboko n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Niko leta ya Tanzania so ubwo rwandiko yarabivuze. Cyo nikindi kibazo. Leta y'u Burundi gende igandire na Tanzania, ivyo bibazo babikemure, bace bongera ngaho ambasade y'u Burundi iri muri Tanzania bayihimirize kwitaho abarundi bari muri Tanzania, abahura n'ibibazo babiteho, baba bihafi, kugira ngo Tanzania nayo ibone yuko u Burundi bukunda abarundi bagenzi babo, mutitaye ngo bahungiyeyo abari mu mpunzi, no, kugira ngo babahe icubahiro, ubumwe bwa busasagaye. Muri Kongo naho haragoye kuko mwaramaze kwirunda muri Kongo, mwaramaze kwijana muri Kongo, yaba mutaragana mari kuvuga muti twe rutangiriye ngaha, ariko naho hagira ibintu muganiraho ngaho ntarengwaho, mutagenda kurunda abantu ngo bapfe bapfira yari ukugira ibyo muri Kongo biragoye gukemura, kuko mwaramaze kuvyongwa kare do kurusha muri Kongo biragoye, kuko n'abakongo bwabo biruka ku barundi. Umunsi nta kintu uganda uvuga ngo nkuye y'abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo ngo tuganire, naho cumenga n'ikindi kibazo cyo bakivyusa ukundi nindu ivyo bazobimenya. Ariko ni muguma mwiyugarane ukunyene ngo murashoboye sinzi nimba muzopfira ngaho nk'inge abatese mu safari, niyo tuzopfira.
Um, um, hano hari umwe bacu avuze ati vyuko uraganira n'ivyo atariko ati nta M23 irafata na province mwene wa sinzi kintu usoma sinzi kuntu usoma cyangwa sinzi kuntu uraba province simbizi province urimo uvuga ngene mbeze je province nzi ntuvuga province Gitega province Ngozi province Mwaro Mwaro je niko mizi nizo bita province so uti M23 rero ntirafata nka province nta soni nimaze gufata nini cyane nizo province umenga ni zitatu umenga ni zitatu kubera ko ngo ni nini ya reka meza urabaza ko umugambwe CNDD-FDD ukiri ko utegetse ko hari ico mwiteze uburundi ya niyo bahindura bizokunda cyumana bya M21 navyoze wanashaka wo bandanya na ya makuru yawe tumenye twenza ndabizi mwene wa ibi ndiko navuga birumvikana uvuga ukuri kuko kuri 99 n'ivyo kuko ibi bifite ikimenyetso bigaragara biragaragara cyane n'ubundi n'ubundi yaba ari ibintu ndiko navuga bitagaragara sinaza guta umwana wanje munini ariko ndiko ndavuga ariko ndiko nufise ubwenge biragaragara nufise ubwenge vraiment biragaragara si ibintu wavuga ngo ariko ngumenga ngo byo ntivyoshoboka ufise ubwenge ukavuga utereka je mbishire ku ruhande numvirize no shumamara Moses avuze ndabahuze n'ivyo mbona wasanga ari ibintu bifatika by'ukuri bihari so nuko Imana ibaho umugisha rero ndarangirije hano ibindi tuza gusubira hanyuma maybe mu yandi masatsi kibandaniza bya n'ivyo byabibaga byacu nk'abyo ba profete ni igitekerezo canje kandi baza gata muntu mpangamiye nta muntu nutse nawe ni igitekerezo cyawe wama wakimba igitekerezo naje nkaguha ikindi tukaganira tukarabana twakwigeza ndabafise umutegetsi ndavyongorera nti ngo hana kanunda kwibira kabanga haro byo ndirinze kuvugira nga kubera ndabizi navuga nti ndakwibira kabanga hari ibintu nzi gerageza muri ubu buryo kandi mu byaje ku murongo ariko iwacu biragura no guhanura kandi impamvu bigoye guhanura iwacu murakoze ko impamvu iwacu bigoye no guhanura murazi ko abanyabwenge benshi basohotse igihugu baragiye abanyabwenge benshi njo murabizi nicabwenge nyinshi nambuze kiri mu Burundi abo bagiriye inama mwarabomoye ntabwo mubumviriza kandi mubafise nicabwenge zilo nubwo mde kuvuga iwacu muca mumwirukako kandi nicabwenge zihari zo bahanura zirahana nicabwenge abaganga baragiye baratorose ngaho abarimu bakaze abakomakomeye baromotse ngaho bashobora guterera ijambo iwacu ngo twe dusigaye bandashoboye ariko badashoboye ejo mwana na perezida ariko arabatuka babwira yuko muri nyamaswa perezida ariko avuga ati bose twicaranye mu mugambwe n'inyamaswa nibirura kandi imagine abahagaze imbere atabambona turi kumwe n'ibirura ibi n'ibikoka ibi ati nta numwe agomba kuyobora Burundi neza uyu atabose bari imbere hano nabagomba gushira mu nda ni perezida yabivuze nta munyabwenge yerekanya arimo ngo nibirura byose ngo nubusimbira hamwe ni perezida yabivuze kandi ugiye kuraba n'ivyo cyura ko twa twitwaza amanyama kuyobora samanyama no kuyobora sigisoda zikubera ngo ubaye umusoda ngo nivyo kuyobora samanyama bisaba kumvira ariko twebwe benshi bari mu nzego bitwaza amanyama ntuvuga uvuze no kuguhoniza kunyu ubu munsi bino ndimo ndavuga biragora yuko hari umuntu ari mu Burundi avuga ati ndakwiyegereze bino bintu ubiduhanure neza tubyumve kubera kwiyemera kandi ko kwiyemera nta ntu tugeza ariko hari abantu uzi ubwenge bari no hanze bashobora kunyandikira ka message bakavuga bati muzehe rino jambo avuze yaba barundi twumva wari wavuze mugatwe Burundi ni kugara gusa ngo turashoboye sizi ibyo tuko turajya niyo tuko turapfa mugere murabo ubusuma buri mu bayobozi bashobora mu Burundi burarenze akaba ariyo mpamvu n'igisirikare cyacu bigora ko cyo kwifata uko perezida yavuze yuko n'amafaranga agenewe igisirikare bayiba video general itanze mwarayumvise none amafaranga agenewe igisirikare bayiba gice kibaho gute kiba mu bukene kiburi ibikoresho kubera amafaranga bayiba turavuze ngaho benshi mu gipolisi bace bamvuguruza hano abapolisi bari mu gipolisi bamvuguruza ngaho mu gipolisi buri mwaka genewe teni zitatu nimba atari zibiri hagati ya 2 na 3 buri mwaka teni mu gipolisi mengana mu gisirikare ko bimeze ibigenda biza I know it ndabizi mbwira mubaze ababijeje babizi
ariko benshi muri abo bapolisi naho bihoreye. Niyo mpamvu muzo babona ibirato vyahengamye, ibirato basize ko taro munsi igifata uniforme zaraserutse. Nta mupolisi agurisha uniforme ahantu, bamufashe atari umupolisi yambaye uniforme ya gipolisi bamufata. Nta mupolisi agurisha ibirato, bijya birato babigufatanya ngaho utari umupolisi cyangwa umusirikare bagufata. Ni kuvuga ngo baba bafise umwambaro umwe, umwaka urahera, umwaka ukarangira, imyaka ibiri gahera batabahaye bya birato, batabahaye za mpuzu z'akazi. Akaba ariyo mpamvu usanga n'akamatara k'umupolisi karaheze, abapolisi ahantu bararuhabonye wo kwiruka. Ivyo kurya bama ku maharage gusa, n'amafaranga bagenewe guhembwa ku kwezi harige batayaronka. Ugasanga n'udufaranga dukeya taco tumaze, ibiturire bikaguma bigwira. Kandi uko kugwiza ibiturire ni no guha inzira base binjira. Kuko nimba umupolisi yisonze ari kuri barriere, umupolisi yisonze ari kuri barriere, akagira umuntu yiziza ibintu mu gihugu bitemewe n'amategeko, akamucumita ibihumbi 200, ibihumbi 300, barayakira. Kumbe bijya ibintu byinjiye mu gihugu harimo ibigwanisha, bijya byinjiye mu gihugu harimo ibintu by'ici gihugu. None bagire gute? Ikibazo sibo, ikibazo ni bari abayobozi babafata nabo. Niyo mpamvu ejo nababaye igihe president, niyo mpamvu nababaye ejo igihe president arikavuga ngo hari abantu b'amafaranga ngo bajeje umutekano mu miliyari 300 ninde yatwaye aba bayoboye, tugaca tuba n'abajije ke tubafata. Ukumva umuntu y'amafaranga y'umusirikare ugaceceka, ukanuma, ugahora bateje umutekano. Muraza mukavuga ko miliyari y'amafaranga mayafise ngo bayivye, mukarira ngo bayivye. Mu gihugu barinda babiyiba muhari, ne mubafata. Miliyari bakura muri banki muri konte muhari, ne mubafata. Ibintu byose bibi barabikora muhari, ne babafata. Hanyuma ngo muza kugwana n'uvuye hanze. Sinzi uwo muntu muzogwana wari, sinzi nico muzomugwanisha mufise igiki, ntabwo mbizi. Birababaje. Ari umupolisi ushobora gusangaho, ushobora gusangaho ari muzosangaho uwo mupolisi hano mwanangaje, muzosanga uwo mupolisi ngaho ahembwa nk'ibihumbi 100 muri iki kinjana tugezemo. Je ndabaza bahembwa ibihumbi 100 ndabaza. Ubu ucuharura ivyo ibihumbi 100 baguhaye, kandi atarigiye batabiguhera buri kwezi nta nano wokwitwara, ntibishoboka, ntawe wokwitwara. Hari ikindi gatwano ngoma kubabwira, numvise kubera cyendangiza, hari ikintu numvise hano nakene kizotuma mu Burundi mwebwe muravye nabe ibintu byangara n'abantu bahoze mu gisirikare ca kera. Hamwe n'icambere, kubera ko igihe bamwe basubizwa mu buzima busanzwe, hari agahembo bari bemerewe, agashahara bari bemerewe guhera kuri Nkuru Nziza, bavuga ko bazobaha ku gashahara. Abo bantu nta n'ubuzi babahaye, kandi barafashanije kugwana. Muri ayo mezi ashize murabize ko bamanitse intonde z'amafaranga bagomba guha bari bahoze mu gisirikare bagwana. Izo ntonde mwarazibonye siniko ndabesha. Hariho abatabonye amazina yabo, hariho n'abandi batigeze bahabwa amafaranga. Kandi mu nama president ari muri mbahari mu Rugombo, nimba hatari mu Rumonge sinibuka hariho ngaho kabiri, hari umuntu yamubaje ati aho mwatwemereye ko mutaraduha. Hari bamwe twaganye bavuga ati agashavu dufise, ati no musi urashobora guca kuwo mwagwananye kubera ari mu mugambo uyu musi, ukamusaba n'ikintu nakiguhe. Ati kandi ku rugamba mwari muri kumwe, mwibaza ko banumye barahoze bakubita gatoki, bakubita gatoki, barabizi, bakubita gatoki. Mu bicamanza bahembwa ubusa. Niyo mpamvu umuntu ngahe bituriye biba byinshi. Udufaranga dusa nk'uduhumbi 200, 250, abaganga nuko nyene ku kwezi nk'amadolari 30 cyangwa 50 byo yabaye menshi. Kandi rimwe na rimwe ugiye kuraba n'abarimu nuko nyene, abo barimu canke abapolisi barashobora kubakura ahantu baba bakabatwara handi kure batazi, bagenda kubayo. Uwo mupolisi canke umuganga, umwarimu afise ahantu habirapanze, apangiye umugore ari mu gisagara n'abana. Uwo mugore ari mu gisagara hari ibintu bakorayo hariya duke uwo nayo bamutwaye ahantu kure, nta nubwo bamufasha, agiye gupanga akazi k'ibihumbi 30 cyangwa 40. Ni ubuzima bugoye. Mbwira nawe ngene wabaho, ntabwo wabaho, ni wabishobora.
ugiye no kuvuga n'inkoni, ugiye kuvuga n'inkoni, unasohotse n'igihugu n'igitutsi, unasohotse bakubwira ko wanga igihugu, unabisabye bakubwira ngo warindira muri ko mwirukanwa n'iki, mugabo abandi bo bari kwagura amazu, ugaza wumva perezida arikavuga ngo biyivye amamiliyaridi n'amamiliyaridi, mugabo abandi bakora cyane hariya ntibariko barahemba, nta na kimwe baronka, agashahara ni kunguruzo. Uyu munsi uhejeje amashuri ntibaguha akazi karabo ni barabo bakigiye baraba kamwana wa mama n'uri mu mugambo, naho kitabo gitazi gusoma bagicumita akaba ico cigira uko nyene, kandi ibyo vyishira byo bashiraho bikunda igitsina ku ibitsina, bakunda igitsina baragikunda cyane. Bano no baza ngaho ngo babaha igitsina, bamwe ni bamaneko bibindi bihugu ntabwo ngomvye kubivuga mbere, narabivuze cyangwa kubisubira, birabizi ko dukunda igitsina. Reka ndabivuge mbe mushake mu binyankiro, je ntavyo ubwoko ndimo, ariko ndabivuga nkuko mubivuga fatiye ku vyo mbona, ku bimenyetso mu biri canke amazuru ku vyo muvuga. Abitwa abahutu barakunda abitwa abatutsi. Yeah, you know it. Ibi birazwi nagwase rabivuze, yarabivuze ati muri aba bose hano mubona ngaha bigira ngo ntibakunda ngo abatutsi, ati muri aba bahutu benshi muri aba bagore ba bati n'abatutsi kazi. Sasa rero sigombe kuvuga ngo abatutsi ngibiki cyangwa abahutu ngibiki, no me uyoboye ribo mu Rwanda niwe yavuze ati iyi mbebo ugomba uyifatira mu nzira y'amishamo. Abumva uwo mugani we mwumva, iyi mbebo ugombe uyifatira mu nzira y'amishamo. Abisobanukiwe yeah. So bazana babo bakobwa ngaho beza bakaba batega ivyo navyo ntibizi gusoma, ivyo biri mu biro ntibizi gusoma, muze mumvuze n'ivyongereza byabo n'ibifaransa ni kubara nibaza n'ibifaransa n'ibyo ivyongereza. Baba ko mugire muri abo ububeshya abakobwa nibo bari n'ubuzi bwiza, abakobwa nibo bari n'ubuzi bwiza kandi bamenyera ubona yuko bahagaze ugasanga n'ivyo umuhaye ntaze no kuvyandika neza, mugabo baramusizeho hari dossier yose yinjira no hejuru mu nzego urya abanza kuyisoma. Bamwe nibamane kuri mpamvu ariko ndabura bino bintu abanza kuyisoma, umupango wose abanza kuwusoma. Niyo mpamvu perezida ashobora gutanga n'itegeko, rijya tegeka agasanga baryisha byapfiriye he byaganza gute, kumbe byagebera katari barazibira newe wowe utazi gusoma utize umuntu ukamushira byinshi nibize gusoma. Yes, byinshi nibize gusoma ukamushira mu biro, icyo ukora cyose urinda kumubaza, icyo ukora arakwandikira, icyo ukora aragusomera, we barangiza ukazenda kukwagura amaguru gusa mugira byo mugira. Eka hano batazi ubwenge pe, ereka bino ndiko ndababwira sindiko ndababesha no ndabirabe yaragesho ye umuntu nibone mu babesha nuko uriko Imana ababeshi bari mu nzego zacu nibazi gusoma twe tugwizane kuri nduru gusa, induru zonyene zonyene nivyo bagomba gukora babivugira. Ariko burya hari umugani bigeze kuvuga mumbabarire vraiment agenda kunda kuvugira ibintu, ari umugani bigeze kuvuga ngo umutusi ngo aguhisha kakwanga agutwengera agomba kukugirira nabi, niko bavuze. Je mumbabarire nta muntu nanka mvuga ivyo mbona jewe ngaho, kandi namwe murabizi kandi ivyo murabizi neza, murabizi. Simvuze ko hari bamwe batize, no bariho beshi biza, ariko niko batemera kubahubuza, nta nubwo bemera kubashiraho. Ibi niko navuga murabizi, sinivuga ngo banaka ntibize, no abize babigiza ku ruhande bagashiraho bya bindi bitazi na kimwe. Na kubera iki muziki aba bitwa ngo nabandi ngira ngo bamwe wavuga uti bari yana abatutsi canke bande bakora ibintu bucece. Ndabivuze vyo muzishaka mu binyankire, ntabwo ndiko bibugwango, oya ariko bakora ibintu bucece, ibintu byose bakora ni bucece. Uvyuka usanga ibintu babikoze, uvyuka usanga ibintu barimo babipanga byageze hariya, mugabo bahari ubu aba basizeho batazi no gusoma. Nibo niko ndavuga, hari habize bariho ubwenge ndabemera, aba basizeho batazi gusoma gusa ngo nuko bari mu mugambo umwe, naho bagomba kuja kuri toilette barinda kubabwira ko bagomba kuja kuri toilette. Ni kuri toilette barinda kubivuga ko bagiye kuri toilette, nimura muvyumva.
niyo mpamvu mubona baza ngaha bishongora twe nafashanyo tugomba turishoboye hagufuma bikora mu bwenge hejuru ibarabara batararikora bagacapa gusa batangura kuvuza induru ko kibarabara bari hejeje ko bagiye gukora amabarabara anyuranya amaca hejuru agaca munsi imyaka ikaramvuka batabihejeje ukigomero hari ikigomero cy'umuyaga nkuba kriya cy'amashanyarazi tugiye gukora ibikomeye tugiye gukora ibikaze bipfira muri ko murayibona muga bishongoye ngo diaspora ndundi ngo dasinzi tugiye kubaka ibintu mu mezi 6 ararenganya kacho bakoze isiko nkuru ya Bujumbo inshuro zirenze 3 cyangwa 4 tugiye gukora isoko ikaze isoko kwisi yose izwi bifurenga naho byageze so ibyo cyo kuvuga none utize yagira gute yagutize nuko nyene magomba bikore gute utize nuko nyene yabikora ariko ntiyabikora nuko nyene kuko aronzi ngaho beshi bize mbwa wavuga uti base n'abahutu deka nkuko mubivuga bariho bize ngaho ariko nabo nta gaciro mu musi bahabwa mugire murabe nka rufitira ivyo yamavuga abivugira mu gihugu kana vuga vyo ibintu byumvikana mugurige bana bamuba perezida avuze ko ahubwo agomba zo kuraba ijya nzabamo ngo azombazo yayikuye inzu hakugwana n'ibitekerezo rufitira ari mavuga perezida ngo agomba kuzagwana n'inzu ngo rufitira afise mwebwe ababwira ingene mwakubaka igihugu mengo mugomba kuza kugwana mu mazinzu ayikuye agutezanya imbere ejo mu nama aho perezida ari mu nama hari umushi wahoze ne bari umucamanza yavuze ati je perezida bano bantu muri kumwe n'abaroberi shinze ibintu genda kwereke niko yabivuze namusinzi izina diwe namucamanza ngaho yari kavugira umugore araho ati jewe shinze ibintu ndakwereke aho muri kumwe n'abaroberi barigeze bamutora ku ruhande demera bagumiza nk'ibisuma ku ruhande arareka rero tugire gute turabizi cyane so murakoze mu mbabarire nimba narengeje urugero mu mbabarire nta muntu mbangamiye ndabakunda mwese jewe umuntu wese yazanyobora yaba umutwa umuhutu umututsi umuzungu umuki uwanyobora wese agashira ibintu ku murongo adunoke kandi sinavuganye n'ugwanko jewe nta gwanko jewe ngira pe kuko je navutse nisanga ko bino bizuru byanjye navutse nisanga ko bino bizuru ntabwo ari navuze ngo nihimbiremo bino bizuru nawe nimba ufite akazuru gato nawe wisanze ako kazuru ndafise ibintu je nakwigisha nawe urafise ibintu wanyigisha ndabyemera cyane ariko ngombwa nuko ugurura amatwi ukiga iyo wizura tahura kuko abantu mu mitwe baratandukana kandi je nemera yuko hariho imiryango ari imiryango usanga mu mutwe yugurutse ndabyemera umenga kuko je ngiye kuraba nk'abato abatwa ntabwo tubana abatwa n'abantu mu bandi turabakunda turabubaha pe n'abantu beza n'abintu bari ko bari giterambere mu gumutwa umuhaye uti yobora igihugu byagura ko igihugu yagishira ku iterambere kuko n'amabati yo tuguze amabati tukayabashira baca bayagurisha bakisura muri zanzu z'ivyatsi niko bameze mu iterambere riko yabageraho bukebuka ni nkuko ugenda muri Tanzania cyangwa muri Afrika y'Epfo ukaja muri buriya bitera abantu babakure hari abantu babakure mu biti bagicambara ubuhuzo bw'ibiti nkuryo uvuze uti genda gutora ndakubwire perezida utuyobora mwese yobajyana muri bya biti hari mwese yobasubiza kuza kurima amasuka gukora amasuka no gukora imihoro n'inzembe abandi bo bagize kuri za mutira Yesu so uriya mutwa rero ndakeka ko yahinduka ariko bisaba ko uriya mutwa wamuzana ahantu hari iterambere mu bandi akavyiga kugurura umutima akabona y'abandi bariko baraja hanyuma gahinduka ivyo ndavyemera mugagumye muri bwa butwa nyene ngo ndashoboye nukuri kwimana byagora ko yabaha iterambere kandi sibo ngo ni mubi no kandi ari mwiza pe ariko byamugora munda ya mama wawe ya mazuri ntakuye munda yanje ya okay gamara sara ya turabizi okay thank you